munsi wa 26 z'ukwa gatatu twagira tugire uyu mugigwa wa tirage au sort kugira ngo tubandanye competition twatanguye ya Coupe du Président. Ni competition ikomeye kandi muzi ko ari competition idebusha kuri equipe baye twaye titre murazi ko iserukira Burundi muri Coupe ya Confederation. Ko bibutsa yuko muri iza participer muri championnat ihuze Coupe ya Président 3e division hari yandikishije ama equipe ashika 57. Bon, zirakura namwo urero tukaba dugeze muri phase season de finale tugira ngo izi seze zabonetse. Bon, birashika yuko musanga harimo equipe za 3e division zashoboye kurengana la phase précédente, aho tubona ko majorité ari equipe za 2e division zizohura n'iza 1e division ya hino higanwa ya Coupe du Président. Ejo tokwita igice cya 16 shiri ca nyuma, bisigura yuko dufise imigwi 32. Rero nivyo hari wabaserukizi bino migwi. Hanyuma nkuko mubizi tirage au sort nuvuga yuko ari nka automatique kuko kombinezo zarakozwe nta gishasha, bisaba yuko gusa utomboza hanyuma turabe kombinezo ngene biza kugenda. Umugwi wa mbere Interplan, hanyuma Buja City Academy Ubumwe Deira, hanyuma Buganda City Lumière Dongozi, hanyuma récapitulatif Buganda City Burundi Sport Dynamique, Jeune Athlétique contre Bumamuru, Ubumwe contre Amasipiri, Lumière Dongozi na Musongati, Deira FC contre Aigle Noir, Moso City na Tigre Noir, Muzinga na Kayanza United, Gatwe FC contre Flambeau du Centre, Buja City na Magara Young Boys, Interplan contre Interstar, New Oil na Tel Aviv, Inhare na Moso Sugar, AS Vita na Messager Ngozi, Garage Express contre Rukinzo, Panther na Vitalo, hanyuma Le Croco na Olympic Star. Do niyo calendrier mumvise ya kino gice cha 16 gishiri ca nyuma. Nkuko mubizi ni match imwe gusa iminota 90, mu gihe hatoboneka utsinda bisaba yuko zitegwa za penalty cyangwa tirobi kugira ngo hamenyekanye imigwi 16 izokina igice kurikira. Ikindi gisigaye nukumenya ibibuga bya zino nkino 16. Tugiye muri phase uvuga competition yari iryoshe mugabo igiye kuryoha davantage. Dusabe abagiye kubandanya muri iyi phase ko tubona spectacle mu match meza, mu match harimo fair play, mu match tubona ko réellement ari match nziza. Tukibaza yuko ibindi bijanye n'ibibuga nkuko le vice président wa commission yavuze bigiye gutunganywa neza. Murazi ibibuga dufise mugabo keshi bararaba ibibuga vyegereye ama club kugira ngo les dépenses zigabanuke. Kindi noshikiriza nuko finali zobere Gitega, abazobandanya mu mafaza azokurikira twibaze ko bazotwereka spectacle nziza mu match meza. Hanyuma comme muri football tuzi que le meilleur gagne, tubandanye turawo umupira mwiza, dutegurira urwaruka rwacu. Murakoze, tugira amahoro n'iterambere ry'umupira w'amaguru mu Burundi.